ndashima Imana kandi dusubiye kubona akaryo keza kuba turi imbere yayo duhimbaza dutazira Imana twumva n'icyo Imana ivugana n'ubuzima bwacu. Amen. Hallelujah. Juste nshaka nsubire mvuge gatoya kuri mwe mu matangazo bavuze kuvyerekeye abigisha b'abana. Hari abantu biyandikishije bashaka gufasha mu gikorwa cyo kwigisha abana. Nimba uri ngaha mu biyandikishije urashobora juste kuja mu bandi kugira ngo uburaraba uko bakora, ariko nyuma y'amiga cyangwa y'icigisho abaza bakorigisha abana haraza kuba rencontre yanyu n'umurongozi kugira ngo muganire ku bijyanye n'ivyo bikorwa n'icyo ushobora kumarira n'ibindi bikenewe. Ukaba kandi uri ngaha na wewe wumva yuko hari icyo woshobora kugufasha, na wewe uratumiwe. Okay? Uratumiwe. Iminsi yose mu nzu y'Imana twama dukeneye abantu bashobora kwitanga kugira ngo icyo Imana ishaka gukora kirushirize kuronka amaboko menshi. Yesu Kristo yaravuze ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bakeya. Ivyo rero biratangaje kungene dushobora kuba turi eglise ifise mu hirya y'igihumbi aho gasanga abariko barakora bakaba ari bakeya. Bon cyumva yuko Yesu yaba afise raison mu kuvuga iryo jambo. Rero urashobora kuba muri abo bakeya Yesu akonta ko yuko bariko barazana umwimbo. Vuga amen. Aha, nimba wavuze amen ube muri abo bakeya, ntusigare inyuma. Okay? Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Okay, ijambo mfise mu mutima nshaka ko dusangira ni ijambo bon, des fois hari igihe binanira guformira n'amateme. Hamwe navuze urukundo rukiza canke okay, love heals canke consideration of love results in healing. Kwitwararika canke guha agaciro urukundo bizana ugukira. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. So ijambo nshaka gutangurirako ni ijambo navuze kuwa gatanu. Niryo riza kuba urufatiro rw'ivyo tuza kwiga uno munsi abo tuba turi kumwe kuwa gatanu. Ijambo twaganiriye niryo jambo nza guhagararako nk'urufatiro twinjira mu yandi majambo tuza kwigirako uno munsi. Ariko nkuko navuze ni kwitwararika canke urukundo nirwo ruzana ugukira. Nuko iyo turiko turavuga ugukira kameme umuntu aca yumvamwo kugwara, siko? Ntabwo umuntu akenera gukira iyo atakugwara guhari. Niyo mpamvu nza kuvuga cyane kuri uko gukira kugira ngo tubone Imana irushiriza gukora igikorwa cyayo mu buzima bw'abana bayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi ikintu kimwe nabonye, iyo turiko turavuga kuvyerekeye kugwara bisaba yuko umuntu afata umuti kugira ngo umuntu akire. Ariko narabonye yuko wihenze ku muti ufata uza kugira ikibazo. Hallelujah. Rimwe umuntu yararyamye afise ukumene ku mutwe cyane, amenetse umutwe mu buryo sinzi ico abantu bamaze kugira ico kibazo. Umuntu akamene ku mutwe mu buryo niyo yuguruye amaso akabona lumière bica bimutera ikibazo akumva agiye gusara. Sasa umuntu akaguma yugaye amaso kuko yarasanzwe azi ahantu imiti iri, arahaguruka ajya kurondera imiti ariko yugaye amaso adashobora kugura amaso kubera ukungena amenetse umutwe. Ashika muri kakabati arugurura afata ibinini bibiri aramira acasubira kuryama kuko yarakeneye ikinini ibinini vy'umutwe bituma yumva yuko aruhutse. Amaze kuryama aza kuvyuka ari mu ijuru kubera yuko atavyutse mu mubiri, kuko ibinini yagiye gufata yihenze ku binini kuko atuguruye amaso atora permanganate, kandi uko tungana n'utunini ushobora kunywa umutwe ugakira. Sasa kuko yihenze ku muti hako avyuka yakize, avyuka yisanga mu yindi si.
Imana dufashe cyane. Ndimo kwiyumvira nibuka nkiri mwana nari mfite ibibazo kera naragwara ibihute ntibyari nk'ibihute byari ibintu nyene biza ariko bitaza forme y'ibihute bikaza bikavyimba bikavamo amaraso amashira ugipasuye kigaca kibi gikomere kikaguma gisesa amashira n'amazi. Nari ngiri mutoya mama njana kwa muganga banyandikira imiti yo kunywa n'imiti yo gusiga. Sasa ndi muhira hari umukuze we yarakuze nyamukuze agafata ya miti yo kunywa akayimpa nkayinywa agaca afata n'umuti wo gusiga ku gisebe ku gikomere donc kuri ibyo bintu agacampa nawe nyene nkanywa nkumva umuti urarura kandi murabizi yuko umuti w'abana ntibigera batanga umuti urura ku bana. Nambwa ati bana uyu muti urarura cyane ngo wapi inywa uyo ni uza kugukiza nawe agaca gutera morale uyu uraza kugukiza inywa. Ubwa kabiri yagiye kumpa mama arabibona mama arakomeza ati wowe rero ugira ushikana umwana wanje uyu muti so kubi so kunywa no kugira ofate ikindi ndabivuze kubiri kuko iyo wihenze ku muti ico umuti wari kukumarira nuba naco biba bikikumariye ahubwo umuti urashaka kukugirira ingaruka mbi. Niyo mpamvu bikwiye yuko abantu batahura nuhe muti nyawo kuko umuti nyawo niwo ushobora kuzana ugukira mu buzima bw'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ngira mvuge kuvyerekeye urukundo ruzana cyangwa rushikana umuntu kugukira. Haleluya. Kuba ari urukundo reka ndakubwira yuko urukundo rukora ku mutima rukora ku mpemu rugakora ku mushaha rugakora no ku mubiri. Ingaruka zarwo zirakora ku muntu wese muri dimension ziwe zose zitatu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere. Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cyateye mu gihugu nuko umugabo w'i Betelehemu h'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu bo n'umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Haleluya. Juste nguko navuze nishaka mfatire kuvyo navuze kwa gatanu biduha umuco uno munsi. Kwa gatanu navuze kuvyerekeye aya mazina avugwa ngaha. I Betelehemu hasobanura inzu y'imitsima. I Yudaya canke i Buyuda Yuda bigasobanura amashimwe amatazirano canke praise. Okay? Aba bantu aho basanzwe baba i Betelehemu h'i Buyuda baba mu nzu y'imitsima. Iyo nzu y'imitsima ikaba iherereye mu kibanza canke ikaba iri mu kibanza c'amashimwe. Yesu ashimwe cyane. Iki ni igicapo cyo kuba muri presence y'Imana ni igicapo cyo kugiranira imigenderanire n'Imana aho imitima yacu iri igihe cyose inyuanye n'Imana. Reka ndakubwira yuko iyo umutima w'umuntu unyuanye n'Imana amashimwe aradudubiza. Nibisaba yuko barinda kuririmba kugira ngo ishimwe riduge ishimwe ryamaho urudaca nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze mu kanwa kanje. Kandi reka ndakubwira yuko ivyo bidushikana mu kuba ahantu hari imitsima. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Bokameme ntimuze mu mashimwe kugira ngo murondere imitsima ariko kuza mu mashimwe bigushikana mu mitsima. Amen. Haleluya. Hama aba bantu n'umugabo yitwa Elimeleki. Iki ni ikintu gitangangije ukungene aba bantu bisanze mu ngorane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihugu hatera ikigoyi. Mu gihugu haza inzara ariko kandi ijambo ry'Imana ryavuze havuga neza ngo inzara ikwira mu gihugu cyose. Inzara ishikira abantu bose. Ntabwo ari uyu mugabo n'umugore we n'abana gusa bakozwe ko n'ikigoyi. Ikigoyi cyakoze ku bantu bose. Ingorane yari isanzwe ihari yashitse ku bantu bose. Ingorane ntiyashitse ku muntu umwe gusa. Ntiyashitse kuri famiye imwe gusa. Ni ingorane yakoze ku bantu bose. Reka ndakubwira yuko hari ibihe ducamwo ukibaza yuko ari we wenyene
ariko kandi ivyo uri kuracamwo si wowe wenyene, ko n'ijambo ry'Imana avuga ngo na bene data banzi hirya no hino bariko barahura n'ibigeragezo bitandukanye bimeze nk'ivyo uri kuracamwo. Haleluya. Niba bavuga ubukene ni buri mu Burundi gusa, ubukene buri mu bavuga buri mu Barundi bose, ariko kandi buri mu isi yose, kuko abantu bose bakubwira ubukene. Bavuze ikibazo cy'umutekano muke, umutekano muke nturi mu Burundi gusa, hirya no hino mu isi hari umutekano muke. Ni ikibazo kitari ku muntu ku giti cye, ni ikibazo gikora ku bantu bose. Imana dufashe cyane. Amen. Turababara, turashika ahantu hari ibintu runaka mu buzima dutakaza, kandi ivyo bintu biratubabaza. Iyo uri kurababara si wowe wenyene, hariho n'abandi bariko barababara. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko rero ikintu gitangaje nuko nubwo ari abantu bose bakozwe ko n'ingorane, ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu umwe gusa niwe yafashe umugore we n'abana abasohokana muri cya kibanza bari barimo, abajana mu kindi gihugu, abajana i Mowabu. Umuntu umwe gusa, naho ingorane iri general, umuntu umwe gusa niwe yumva yuko adashobora kuguma ngaho, arasohotse agiye i Mowabu. I Mowabu, iri jambo Mowabu bisobanura umurima, bisobanura mu Kirundi nabonye indimiro, field. Okay? Iri jambo Mowabu bisobanura umurima cyangwa indimiro. Yesu nawe avuga muri Matayo igice cya 13:38, juste agace ka mbere, ariko aragereranya umurima, avuga ngo umurima ni isi. Imana dufashe cyane. Amen. Juste nshaka yuko ubona iki gicapo, ukungene uyu muntu avuye mu kibanza aho ari muri communion, ari muri relation, ari mu migenderanire n'ubusabane n'Imana. Uyu muntu kubera ibibazo ahuye navyo, kandi ivyo bibazo si we wenyene ariko arahura navyo, n'abandi benshi bariko barahura navyo, ariko wenyene niwe ahisemo kuja mu isi kurondera y'ubuzima. Imana dufashe cyane. Amen. Ibi bidwa igicapo cy'ukungene umuntu ku giti cye. Ibi tugarukana mu gitabo cy'Itanguriro, aho Adamu na Eva bahisemo gushira ku ruhande ivyo Imana yari yabateguriye bishobora kubatunga, maze bahitamo icamwe yababujije. Kubera iki? Kuko muri ico camwe yababujije bakibonagamo ubundi buzima kumbure badafise muri uwo mwanya bari mu migenderanire n'Imana. Yohana mu cete cyo cyambere yanditse igice cya 2:16 avuga ngo ibiri mu isi ni ivyifuzo vy'umubiri, ibiri mu isi ni ivyifuzo vy'amaso, ibiri mu isi ni ubwibone bw'ubuzima. Ibi bituma abantu bava mu kibanza bari barimo, aho bafitanye imigenderanire n'ubusabane n'Imana, aba bantu bakaja mu isi, kuko isi irabapropose ivyifuzo vy'umubiri, ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubuzima. Abantu bakaja kwiyatasha n'isi bikuye ku Mana. Imana idufashe cyane. Uku niko icyaha cinjiye mu isi, kandi icyaha gikwira mu bantu bose kubera Adamu na Eva bahisemo kuva mu migenderanire hagati yabo n'Imana, bifatanya n'isi. Icyaha kiba kirinjiye mu isi. Icyaha gitangura konona ubuzima bw'umuntu, icyaha gitangura konona imibereho y'umuntu, icyaha kigira ingaruka mbi nizo turiko turabona uno munsi, ari ingaruka zo guhitamo nabi kwa Adamu na Eva. Reka ndakubwire yuko icyaha kikaba gifise ingaruka imwe nyamukuru. Kuba abantu baratandukanye n'Imana, hariho rimwe gusa aho abatashoboye kugaruka mu migenderanire n'Imana, abangaba bazobaho ubuzima budashira, bababazwa kubera yuko batashimye kuba mu migenderanire n'Imana, bahisemo kuba mu migenderanire n'isi. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko kandi ndakubwira yuko ibi bintu bizana ingaruka mbi, atari gusa iyo ngiyo, ariko no mu kubaho kwacu kwa minsi yose. Ibi ngibi bigenda vyonona ubuzima bwacu. Aba bantu bari mu ngorane, niyo mpamvu bahisemo, cyangwa uyu mugabo niyo mpamvu yahisemo uko yahisemo. Ariko kandi ndiko ndiyumvira kuvyerekeye impamvu ituma
dufata ingingo cyangwa ingorane uko zituma duhitamwo mu buzima bwacu. Hariho abantu bibaza yuko iyo umuntu ahuye n'ingorane aba ari umunyavyaha. Reka ndakubwira yuko ingorane zose ntibisobanura yuko uri mu cyaha. Egome, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo n'ingorane mu buzima bwiwe, ivyo bibazo n'izo ngorane bikaba ari ingaruka y'inyifato yiwe mbi. Umuntu nimba akora amafuti menshi, ayo mafuti aramugarukako. Ijambo ry'Imana rabivuga neza yuko icyo ubivye ucitege yuko kizokugarukako. Nimba ubuzima bwawe ari icaha, menya yuko hari ingaruka. Ejo cyangwa ejo bundi uzokwimbura. Ariko haro n'ikindi gihe bitavana n'ico umuntu yakoze, ariko kandi bikavana nuko ngene abandi bantu ari abanyamafuti, abandi bantu ari abanyamakosa. Kuko abandi bantu bafise inyifato itariyo, inyifato yabo ingaruka z'ivyo bo bakora zigakora no ku bandi ataco basaniye nabo bantu. Ugasanga hariho abantu bariko barababazwa mu buzima kubera yuko hariho abantu bifata nabi. Imana dufashe cyane. Abantu bakakubitika mu buzima, abantu bagapfa, abantu bakabura ivyabo, abantu bakamererwa nabi mu buzima kuko hariho abantu bifata nabi bigatuma abandi bantu bababazwa mu buzima. Aho kandi ndakubwiye ko hariho n'izindi ngorane zidushikako kuko turi mu isi. Isi iri munsi y'ububasha bw'umwiza. Rero naturellement ibintu vyaramaze guhinduka, vyaramaze kononekara. Hari ibintu rero binadushikira mu buzima tugahura n'ibibazo n'ingorane. Izo ngorane zitavuye ku wundi muntu ariko zivuye gusa kuri nature, ikirere. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ariko ikintu nshaka kuvuga cyane naco nza guhagararako magaze kuri iyi nkuru ya Rusi ni ukungene iyo umuntu ari ingaruka z'ivyo we yakoze, ari ingaruka zivuye ku bandi, ari n'ingaruka za nature. Reka ndakubwire yuko ibi bintu bigira ico bikoze mu buzima bwacu, kandi ico bikoze mu buzima bwacu biragenda bikatwonona, bikatutuma dukomereka bivanye n'ivyo twabuze, bivanye n'ivyo twatakaje, bivanye n'ibintu twari twiteze bitagenze neza nk'uko twari tuvyiteze, bivanye nuko ngene abantu batubona mu vyo turiko turacamo. Imana dufashe cyane. Amen. Reka ndakubwire iki kintu, naho ivyo vyose bishobora bimeze gutyo, ikintu kimwe nuko tuzi yuko Satani arabihagararako vyose bitatu kugira ngo arushirize kutuma tumererwa nabi mu buzima, kuko icyumviro ciwe n'umugambi wiwe nukutugirira nabi. Naha rero iyo umuntu ariko araryohererwa ibintu yibaza yuko yakuye mu isi, yibaza yuko ari bwo buzima, ariko ndakubwira yuko umugambi n'intumbero ya Satani nuko akugirira nabi. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko kandi naho bimeze gutyo, ijambo ry'Imana ratubwira yuko n'umwami wacu, Imana yacu, nayo iracafise umugambi mwiza, iracafise intumbero nziza yo kukwira ngo itugirire neza. Amen. Satani azokoresha abantu, azokoresha ibihe cyangwa azokoresha twebwe ubwacu kugira ngo arushirize kutwonona no kutugirira nabi. Ariko kandi Imana nayo iri kwirakora kugira ngo wewe umererwe neza. Imana iri kwirakora kugira ngo ihindure ubuzima bwawe, kugira ngo ivyo uri kuracamo ntubicemo nk'umuntu yapfuye, ariko ubicemo nk'umuntu afise ubuzima, afise ivyizigiro vyuko ejo ari heza kurusha uko uno munsi hameze. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Okay, reka rero ninjire turaba ivyavuye muri decision cyangwa mu guhitamwo uyu muntu yafashe. Uyu mugabo yitwa Elimeleki, yarafise umugore yitwa Naomi, akaba afise abahungu babiri bitwa Mahloni na Kilioni. Umurongo wa 5. Maze Mahloni na Kilioni bombi barapfa, uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Mu rurimi rw'icyongereza iri jambo ngo uwo mugore abura abana biwe, abura umugabo we n'abana biwe bombi,
bakoresha ijambo rivuga ngo uyu mugore arasavayivinga aho umugabo n'abana bapfiriye. Mu yindi mvugo yacitse ku icumu. Uyu mugore niwe wenyine yacitse ku icumu igihe umugabo n'abana bapfuye. Shaka yuko mubona iki kintu. Aba bantu bahagurukanywe no kujya kurondera ubuzima, ariko aho bari bayiteze kubonera ubuzima niho bahuriyeyo n'ingorane. Aho bari bazi yuko bagiye kurongerayo ubukiriro niho bagiye kugira gute? Gupfira. N'uyu nawe acitse ku icumu. Imana dufashe cyane. Ararokotse, yarari mu bari bagiye gupfa bapfiriye aho hantu, bari bazi yuko bagiye kuronderayo ubuzima. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko ikintu kimwe niki, mbere yuko aba bahungu babiri bapfa b'uyu mugore, bapfuye bamaze gushaka, bapfuye bamaze kuronka abagore. Aho uwa mbere yari yaronse abagore babo, umwe yitwaga Orpa, undi akitwa Rusi. Aba bantu, uyu mukenyezi, uyu mugore asigara ahantu aho bari bazi yuko bagiye gukirira, akaba ariho bagiye gupfira. Reka ndakubwira ikindi kintu kimwe. Yesu yaravuze muri Matayo 16:26 avuga ngo umuntu egome arashobora kuronka ivy'isi vyose, ariko ivy'isi vyo kumarira iki nimba ubuze ubugingo bwawe, nimba utakaje ubugingo bwawe. Imana dufashe cyane. Kenshi igituma tujya mu isi kurondera, ndaza kubivugaho gatoya, ariko ndiko ndavuga igituma kenshi twitandukanya n'imigenderanire n'ubusabane twari dufitanye n'Imana kugira ngo twiyatashe n'isi. Aha ndiko ndavuga isi, ndiko ndavuga system, ndiko ndavuga ivyifuzo vy'umubiri n'amaso n'ubwibone bw'umubiri. Igituma twimatanya n'ivyo kenshi nuko twibaza yuko ari bwo buzima. Imana dufashe cyane. Ariko Yesu avuga ati ivyo urashobora kubironka, ariko ikibabaje nuko ushobora kubishikako, ariko kandi ugasanga wanatakaje ubugingo bwawe. Imana dufashe cyane. Amen. Imana idufashe cyane. Abantu bakaronka isi, abantu bakaronka ibirimo, ariko kuko bataye imigenderanire n'Imana, bakaba bahushije ubugingo Imana yari yateganije yuko baryohererwa bari ngaha mu isi, ariko kandi no mu bihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Amen. Juste murabu uyu mugore arasavayivinze wenyene, niwe wenyene acitse ku icumu hagati mu bantu bari kumwe bazi yuko bagiye kubaho. Acitse ku icumu. Umurongo wa 18 umurongo wa 13 haravuga ngo kuko mbega ivyo vyotuma mubarindira gushitsaho bazokurira, ivyo vyotuma mureka kurondera abagabo vyose, vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko muntera akagongwe, kuko ukuboko kuhoraho kwaramvuriye kundwanya. Haleluya. Umurongo w'8 ngo Naomi abwira bakazana biwe bombi ati nimugende musubire mu mazu y'abanyoko, uhoraho abagirire neza nk'uko mwagiriye neza abahisi bo nanje. Aha rero niho nshaka yuko dutangura kugenda turaba ingaruka zabaye kuri uyu mugore bivanye naho bari. Aba bantu bagiye mu isi bagiye kurondera y'ubuzima, mu isi ahuriyeyo n'ikibazo, nabo yarari kumwe nabo mu isi bahuye n'ibibazo. Hama igihe agize amakuru yumvise yuko hari ukungene iwabo biriko biragenda neza. Kameme iki nico kintu nshimira Imana, umuntu yakiriye ubugingo bw'Imana muri we, n'igihe yoba yaratemvye, iyo yumvise amakuru y'iwabo arasubira agahaguruka,
kubera iki? Kuko umuntu wese arazi iwabo uko hameze. Abanga gusubira iwabo nuko bazi yuko iwabo batakirwa, ariko uzi yuko iwabo bashobora kumwakira ntashobora kwibuza gusubirayo. Umwana w'icangazi icyatumye ahaguruka asubira kwa se nuko yarazi umutima wa se. Ntiyari gusubira iwabo iyo yari kuba azi yuko se adashobora kumwakira. Imana dufashe cyane. Amen. Naomi yumva amakuru yuko ngeni iwabo ubusava, abatireka basi nsubira iwacu, kubera yuko hariya ni iwacu, hariya siho ndi, naho nahavuye nisanga ndi mu makuba twishizemo ryo n'umuryango wanje, ariko hariya ni muhira, naho nobabarizwa muhira, kameme muhira ni muhira. Haleluya, haleluya, amen. Naomi arahaguruka, ariko rero mu guhaguruka babakazana biwe bombi baramukurikira, bamubwira ati urazi rero turajyanye iwawe. Arahabwira ati umviriza, nimwisubirire inyuma, musubire iwanyu, musubire mu mana zanyu, musubire mu bavyeyi banyu, musubire mu mico yanyu, musubire iwanyu, mwisubirire mu isi, kuko muramenyera ubuzima bwa hariya, jewe ndatasha iwacu. Iyo igihe bariko barasezerana, Orpa yumva kameme bifise logique, biratahurika. Uyu mukecuru tumukurikira hehe? D'abord igihugu ciwe si igihugu cyacu, imico yabo si imico yacu, naho no mukurikira nta kintu niteze, nta muryango jewe mfise hariya, wasubiye mu biwabo, ngiye hehe? Kandi ubuzima amenyereye n'ubuzima bwo mwisi. Orpa ahitamo kwisubirira mu isi, ahitamo kujya kubaho ubuzima yarasanzwe abayemo. Rusi abati jewe turajyana, agati kameme ugiye hehe? Ukurikiye nde? Uraza kuronka iki turi kumwe? Ukurikiye iki? Rusi ambwira ati jewe ndagukurikiye. Kuri umurongo wa 13 akantu twasomye gakomeye yavuze ngo ndabafitiye akagongwe. Reka ndakubwire, uyu mugore amaze kwibona ivyo yatakaje, amaze kubona ivyamubaye ko mu buzima, aca abona yuko ataco agisigaranye umuntu ashobora kumwungukaho. Abwa ati jewe ukuboko kuhoraho kurangwanya. Aha rero atanguye kwerekana ibiri mu mutima wiwe. Jewe ingorane ndimo, d'abord iwacu twari turi mu bibazo, tuje ngaha mwisi, ho ibibazo birushiriza kuba ibibazo, ubu rero ndakubititse, bisobanura yuko Imana ubwayo yahagurutse kugira ngo igire gute? Ingwanye. Ariko araserura umutima wiwe, ariko arerekana ikibazo afise mu mutima, ariko arerekana igikomere afise mu mutima. Mu yindi vuga bati Mana ni wowe impamvu yo kubabara kwanje. Imana dufashe cyane. Amen. Reka ndakubwire, dusubiye inyuma, inyifato bagize niyo yabaviriyemo ivyo barimo muri uwo mwanya, ariko ageza ahantu atangiye kubona Imana yuko ari umwansi wiwe, kubera yuko iyo twahuye n'ibibazo nta muntu tubura. Umwe niwe yambwiye rimwe ngo rega ugutuka ntagutorera. Tuca turondera umuntu dutako iki amakosa, tuca tuvuga ngo ni wewe wabitumye, ariko kandi uri kuraraba neza ibi vyose turiko turacamwo ni ingaruka z'ivyo umuntu yahisemo ubwiwe, ariko kandi ivyo yahisemo bizana ibikomere mu buzima bwiwe, maze ibikomere mu buzima bwiwe atangura gutumura gwe ku bandi bantu. We abishira ku Mana ati mwumvirize, Imana iri kwirangwanya. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko kandi nshaka yuko uraba iki kintu ukungene kenshi na kenshi ivyo twahuye navyo mu buzima, iyo vyamaze kudukomeretsa, iyo vyamaze kugira ico bikoze mu buryo buri negative mu buzima bwacu, bikatangura kuduha kubona ubuzima ukuntu. Niyo mpamvu uzosanga abantu bamwe mu kubaho kwabo bagenda uyu we yabishize ku Mana, ariko kandi hari abandi banavyishira ko bonyene bagatangura kugenda bikuraho icubahiro cico barico imbere y'Imana, bakibona nkaho ari ubusa, bakibona nkaho nabwe hari abantu basenga kumva ngo
ngo mana ngo twebwe turi imisi bipfuye turi imbwa zipfuye. Bamwe bashobora kuba babisenga kuko bumvise abandi babisenga, ariko reka ndakubwire hariho ababisenga kuko niko bibona, nicyo gicapo bafise cyabo bivanye n'ivyo baciyemo mu buzima. Bamwe bakavuga ati twebwe iwacu twaravumwe, twebwe iwacu turi n'imikoshi, twebwe iwacu ntacyo tuzoshikako, icyo umuntu agerageje gukora ntigishobora kugenda neza. Umuntu akagenda yerekana ukungene vyose vyerekana yuko we atari kimwe n'abandi. Umuntu akagenda conclure avuga ati twebwe n'imikoshi. Juste nshaka yuko murabika ikintu, abwira ati nimumve ko mugende kuko jewe mfise umukoshi, jewe Imana yarangwanije. Rimwe nigeze kumva umuntu ariko aravuga ngo nguhuye na naka mu gitondo ntumuramutse. Uwo rero yari umumama umwe twabanaga ahantu hamwe muri Avenue. Sasa abantu batangura kumuvuga ngo ukahura nawe mu gitondo, yari umumama akuze nyene, ngo ukamuramutsa umenye yuko uwo munsi wawe wose uzoba umunsi w'imikoshi. Muko murabibona, umuntu akabazi yuko afise imikoshi, akabazi yuko atari imikoshi, n'abantu bakamumenya yuko ari umuntu agira gute atari imikoshi, abantu bagatangwa kumwirinda. Ariko reka nkwereke, uyu we yibonye yuko ari we kibazo, ni jewe kibazo. Rero ndabinginze mumve ko sinshaka yuko munyegera kuko ingorane zanshitseko namwe zizorushiriza kubashikako. Ubiriza nabuze umugabo namwe mwabuze abagabo. Muko murabibona ivyo bintu ukungera umuntu ashaka kuvyinterpreta facilement. Nabuze abana rero namwe bwe mugira mupfe. Rero mugire vuba, mugire gute, mumve ko kuko jewe ntera imikoshi, fisi imikoshi kuri jewe. Umuntu akiga icapo cyuko we ari mubi, we ataco yovamo. Imana dufashe cyane. Abantu rero bagatangura kugira inyifato bagira, abantu bagatangura kwiyekarta bakikura mu bandi, abantu bagatangura kugerageza kutegera abantu kuko bibaza yuko abantu bose bababona uko bo bibona. Bazi yuko ewana bose bambona yuko ni jewe wabundi. Reka ndakubwire yuko icyo ni kibazo cyatewe mu mutima wawe n'ivyo wahuye navyo mu buzima. Imana dufashe cyane. Amen. Abantu bakiyekarta bakaja ahandi. Iyo tuvuze ati ngo reka abantu begere ngaho imbere, akarindira bose bamaze kwegera imbere, akaba uko aza inyuma yabo, kubera iki? Kuko yumva yuko we adashobora guhagarara imbere aho abandi bagize gute bahagaze. Imana dufashe cyane. Afise igicapo cyuko atari bamwe. Izi ni ingaruka zigenda zikurikirana n'abantu. Iyo abantu bamaze kugira iyo nyifato, niyo baca barondera ni hehe nohungira ico kibazo mfise mu mutima, kuko igicapo cico barico kibahora imbere. Biyita abo baribo bahagaze ku vyababaye ko mu buzima. Imana dufashe cyane. Amen. Ivyababaye ko mu buzima bigatuma biha igicapo cico barico. Rero ico gicapo kuko atari igicapo ciza bakagerageza kubihunga. Lava pastor atubwiye ukungene hariho abantu bisanga bari mu biyayura mutwe, aba bantu bakagerageza bakarondera ukungene babivamo bikanga. Reka ndakubwire impamvu kenshi usanga abantu babijamwo nuko ari uburyo bumwe baba bafise bwo guhunga igicapo bafise, kuko hamwe babirimo baca babona ikindi gicapo kitari cya kindi bari basanzwe babimenyereyeko. Imana dufashe cyane. Haleluya. Urimo mu Rwanda umwe niwe yambwiye ati ngo jewe ngo iyo namaze kugafata ngo nca nibona ndi kuri balansoire ngo nkabona bomala ariko aramvugiriza. Uyu n'umuntu yabitubwiye bien ngo nibona ndi kuri balansoire, hanyuma bomale nawe n'umugwi we bari hari imbere yanje bariko baradukubitira amarege. Kubera iki? Kuko biramukuramo cya gicapo ciwe akibona ari ahandi hantu. Imana dufashe cyane. Amen. Reka nakubwire bamwe babihungira muri ivyo biyayura mutwe, inzoga iki, abandi bakabihungira muri sex, abantu bakabihungira mu busambanyi, bakitanga mu buryo bwo gusambana, kuko
ni uburyo bumwe bubokipa bugatuma baba out y'ivyo bafise mu bwenge bwabo. Imana dufashe cyane. Ariko ikibazo ni uko malgré uko ivyo byose biba bimeze ntibihindura igicapo bafise, kuko nyuma y'ivyo ngivyo cya gicapo kiragaruka. Ariko ikibazo ni uko barushiriza gusanga babaye kurushaho. Aba bantu rero iyo ahuye n'umuntu akamubesha cyangwa akamwereka yuko ari interesse nawe, akamwereka yuko amukunda, akamwereka yuko amutahura, akamwereka yuko wewe kameme ari different, uyu muntu aca amwirekurira. Kandi ikibazo gikomeye gihari niki nuko aho niho abantu barushiriza gukomereka cyane, kuko abantu kenshi batandukanye nuko ngene baparesa hanze. Imana dufashe cyane. Umuntu akakuza imbere akwereka yuko ari wewe yitwararitse, ariko kandi icyo arondera si wewe, arondera ikindi kintu hirya ya wewe. Imana dufashe cyane. Aba bantu ukazosanga babaye manipule, barakoreshejwe hirya no hino mu buryo butandukanye, kandi ababakoresheje iyo bamaze gushika ku nyungu zabo barabata facilement, kuko kuri bo ni kwa kundi nyene nta gaciro bafise. Aba bantu bakagenda bashika ahantu bumva yuko agaciro kabo ari ubusa. Ni nako usanga ubuzima bw'umuntu burushiriza kugenda bwononekara, aho umuntu yamaze kwishira mu mutwe yuko kuco arico we azokwama ari igikoresho c'abandi. Abandi bazokwama bamukoresha ku bw'inyungu ziwe, kandi akavyita yuko ari bisanzwe kubera igicapo afise ciwe, ariko kandi igicapo kitarico. Imana dufashe cyane. Amen. Juste reka nsome umurongo wa 14 na 15 mwumva. Barongera baraturikisha bararira. Orpa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Naomi aravuga ati, raba mugenza wasubiye mu biwabo no ku mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe. Umviriza. Orpa abonye ibintu biri logique, abwiye Rusi, abwiye Naomi ati, ebana vraiment nta mpamvu yo kugukurikira, reka jewe nigire. Aracomotse aragiye. Hama Naomi aravye Rusi ambwa ati, wowe urindiriye iki ngaha? Kwataco ushobora kuronka kuri jewe, genda n'undi yagize gute, yamaze kugenda. Ikintu kimwe nabonye mu buzima, iyo umuntu yakomeretse kenshi, ico avuze sico aba ashaka kuvuga. Sinzi uko navuga iryo jambo urikumvikana. Iyo avuze ijambo rimwe, kenshi bivanye n'ibikomere vyiwe, abashaka kuvuga irindi jambo ritandukanye n'iryo yavuze. Avuze ngo mugende, mu yindi vugo ndi jewe jenyene nari nkeneye uko muba hafi yanje. Birumvikana ibi bintu. Nari nkeneye umuntu amba hafi. No, impamvu ndabirukana nuko ntazi uko ngene ashobora kubagumana. Mugende, ariko ubundi nari mbakeneye. Sasa Orpa aricomokeye. Orpa aramutaye. Rusi arahagumye. Directement iki kizanye ikindi kibazo mu mutima wa Rusi wa Naomi, kuko amaze kubona iyindi reje, amaze gutabwa rero. Byabindi ni kwa kundi nyene vraiment. Naro parantaye, umukazana wanje twari dukundana aragiye. Nawe genda sha. Genda kuko ndazi yuko nawe ushaka kunkurikira, nta kabuza yuko nyuma y'umwanya muto uraza kunta nawe we. Kuko jewe ndi uwo gutabwa. Abavyeyi barantaye, canke ndafushije abavyeyi, inshuti zarantaye, nta muntu numwe yigeza ntitwareka mu buzima. Umuntu wese nagerageje kwifatanya nawe, uyu muntu yarampemukiye. Rero ndakwingize mbere yuko utuma birushiriza kuba bibi cyane, genda hakiri kare. Genda. Muriko murabona umutima wa Naomi ukungene wakomeretse. Ugira mfati no, sinkeneye kandi umuntu aza kumbesha, kuko iki ni kimenya kuko nimba uyu yarantaye nawe ntakabuzogira gute uzona.
umuntu agatangura kwiyekata n'umuntu wese ashobora kuza amwegera. Kubera iki? Kuko ashitse ahantu adashobora kudiferencia umuntu amufise ko intention nziza n'umufise ko intention mbi. Imana dufashe cyane. Ari ahantu adashobora kudiserna ninde vy'ukuri ambabaye ninde vy'ukuri atambabaye. Niyo mpamvu reka mwese mwumve ko ngume ndi nyamwigendako kuko ndatinya yuko nsubira kubabara nk'uko abandi bagize gute bambabaje. Imana dufashe cyane. Amen. Rimwe ni ufate iki nicyo kibazo, iyo umuntu yakomeretse abona abamukomerekeje mu bantu bose. Rimwe nigeze kumva inkuru y'umugabo yatashe mu rugo iwe, atashe mu rugo iwe, urabona bokameme sino ni mu Burundi, ni inkuru yo hanze. Ageze mu rugo iwe asanga umugore we ariko arakwinjika mu gikoni ariko arateka, hanyuma amuza inyuma aramugumbira juste amusoma ariko amufashe donc inyuma yiwe. Umugore arahindukira mu burushi, umugabo ati unkubitiye iki? N'ikindi gihe ukazosubira uzombona. Umugabo bimunanira kwihangana. Rero hano abagabo bo muri bihugu byacu acaguha nawe abiri wamuhaye rimwe, ariko ubundi avati no nkwiye kumenya impamvu umugore wanje agize gute yankubise. Baca bagenda rero kubakansala, bagenda kubajyanama abantu baraba ivy'imibano. Agezeyo atangura kuvugana nabo, bariko baravugana baza kudekuvura yuko uyu mugore hariho igihe hari umuntu yamufashe ku nguvu. Uwo muntu yamufashe ku nguvu amuvuye inyuma, amufata ku nguvu amukorera ivyamfura mbi. Rero uyu mugore umugabo wiwe aje kumuramutsa, urabona nka surprise uvuye umuntu inyuma, ubundi nawe acabona igicapo ca wa wundi yagize gute yamufashe ku nguvu. Iki ni kibazo cy'abantu bakomeretse mu buzima, kuko abantu bose bagenda bababonamo igicapo cyande ca wa wundi yagiye abakomeretsa mu buzima. Imana dufashe cyane. Haleluya. Umurongo wa 19 no kugeza kuri 22 avuga ngo nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwabaduka, abagore baramubaza bati mbega uyu yoba ari Naomi? Arabishura ati ntimube mukinyita Naomi, ariko munyite Mara, kuko rugira vyose ivyo yangiriye vyambereye umururazi. Navuye ino ninahaye uhoraho angarukanye iwacu ndi bokoboko. Munyitiriki Naomi, uhoraho ko yantuntuje kandi rugira vyose akaba yanteye ivyago. Uko niko Naomi yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi, umukazana wiwe avuye mu gihugu cy'Imowabu, bashika i Betelehemu mwitangura ryigenya. Bashitse ahantu abantu bose baramubonye, babonye Naomi. Naomi bisobanura uw'igikundiro. Babonye Naomi bararyohewe gusubira kubona Naomi. Naomi arababwira ati umviriza, sinshaka yuko musubira kunyita Naomi, kubera ivyago nahuye navyo sigaye nitwa mururazi. Sinchitwa uw'igikundiro, sigaye nitwa mururazi. Imana dufashe cyane. Ikintu kimwe kiri ngaha niki, shaka yuko uraba ukungene hari igihe abantu bashobora kukubonamwo akamaro ufise, ariko wowe ukibona yuko atakamaro ufise. Kubera iki? Kubera ibikomere. Ivyo wahuye navyo mu buzima byakweretse yuko atakamaro ugifise, ariko kandi abantu bakuraba bakabona ukungene uri uw'akamaro. Abantu bakaraba ukungene ufise icumariye abandi, ushobora kubera umugisha abandi, ariko wowe ukabandanya urizwa n'ivyakubayeko muri kahise. Umutima wawe uracari atashe mu bibazo n'ingorane wahuye nazo muri kahise. Abandi bakabona ibikomeye ushobora gushikako mu buzima, ariko wewe ugashishikara uvuga uti ntaco nzoshikako, kuko nivyo nagerageje ntivyigeze bigira gute bigenda neza. Imana dufashe cyane.
bon abantu ba kera bo murashobora kuba mufise iyo information. Umuntu yitwa Yannick Noah, muramuzi? Okay? Yannick Noah yari umushampion muri tennis. Mu Faransa. Rimwe avuga ijambo rikomeye avant ngo les blancs m'appellent le petit noir, les noirs m'appellent le petit blanc, le petit blanc. Abirabura banyita ngo akazungu gatoya, abazungu bakanyita akirabura gatoya. Mu yindi vugo simfise kibanza mu bazungu, simfise kibanza mu birabura. Iyo yari impamvu imwe yo kumva yuko ataco azogira gute, azoshika ko mu buzima, yo kuguma ariko ararizwa n'ivyamubaye ko mu buzima, kubera iki jewe nari kimwe n'abandi. Ariko ibi hariho abantu bamubonyemo ikintu gitandukanye, bati wowe ushobora gushika kure. Abazungu bagatangwa kumwita umufaransa, abirabura nabo bagatangwa kumwita none umwirabura wacu. Wa wundi bose bati non, toi tu es un petit blanc. Abandi nabo bati non, toi tu es un petit noir. Bose abazungu bati non, c'est un français, il représente la France. Abirabura nabo bati ico duhabasa akaza kurepresenta Afrika. Kubera iki? Kuko hariho abantu babona ubutunzi buri mu bantu, ariko ikibazo nuko iyo umuntu yakomeretse mu buzima kenshi adashira amaso ku butunzi buri mu buzima bwiwe, agashira amaso ku ngorane, agaca bati ntaco nzovamo. Azi wa undarimba ngo ntaco nzoba, abantu bati ntaco nzoba, ariko muri sanse yindi ntaco nzoba, donc nta ngorane zohura nazo, undi bati ntaco nzoba, mu yindi vo ntaco nzobaco. Je serai nuko navyumva. Hariya tu Obedi vo mwe maso indirimbo muturirimbisha nga. Hariho baririmba ngo ntaco nzoba, mu yindi vugo azongwanira ntaco nzoba. Undi nawe bati ntaco nzoba, ndavya kahise kanje. Nukuri nkazogira ico mbaco jewe. Imana dufashe cyane. Bati Naomi, nabati stop. Jewe sindi Naomi, sindi w'igikundiro. Ubu vyarahindutse, sigaye ndi umururasi. Imana dufashe cyane. Ingorane zarambanye nyinshi mu buryo ntimusubire kwihenda ku mazina munyita. Imana dufashe cyane. Baravuga ati Naomi, uratashe, uraje muhira. Ngo yego ariko ndaje imbokoboko. Ntaco mfise. Ndaje ariko ntaco mfise. Mwebwe mufise vyose, jewe ntaco mfise. Rimwe Imana ibwira Mose ati genda hariya unkurire bari abantu bakure mu Mana kameme. We Imana wiyumviriye. Ubona yuko jewe Mose ninda nindesho no hagarara imbere ya Farao. Imana batufise iki? Eraba mfise juste inkoni. Okay, ça fait rien, iyo nkoni nayo nyene ishobora kuba igikoresho, ariko we genda. Uratashe. Ego ariko ntaco mfise. Muribuka inkuru za Elisa, umugore w'umupfakaza muje ko mugatinda kwinginze, ubu abana banje barabatwaye kubagurisha babinyagano, ntaco mfise cyo kugira ngo ntange bihinduke. Elisa ambaza ati ufise iki? C'était facile kuvuga ngo ntaco mfise, kuko nigyo yatanguye ko ntaco mfise. Heureusement aravuga ngo keretse basi agacupa gato y'akamavuta kari hariya, kandi ninaja gusonga ubugari bwa nyuma bica bihera. Ati naho ataco ufise, ivyo wibaza yuko ataco birico birashobora kuba urufatiro rw'uko Imana igira icyo ikoze mu buzima bwawe. Ubiriza ikiri ngombwa nuko watashe. Ikiri ngombwa si ivyo ufise bifatika. Waratakaje vyose mwisi, nta kintu na kimwe gifatika gishobora kubumba ubuzima bwawe isi yaguhaye, ariko ko watashe birahagije. Ndibokoboko bavuga ati muri babiri nubona yuko wazanaye n'undi muntu, oya uyu ntaca arico, kubera yuko nuwo bari kumwe yarantaye. Mu yindi vugo n'uyu nta n'impamvu yiwe yo kuba ngaha, mu kanya gato ashobora kugenda. Ndi jewe jenyene. Ariko ijambo ry'Imana rarikunda rivuga ngo barataha tu. Barataha bavuye hehe? Bavuye mu isi. Bataha hehe? Mu nzu y'imitsima, mu kibanza cy'amashimwe, mu kibanza cy'imigenderanire n'Imana. Yesu ashimwe cyane.
reka ndakubwira yuko ibi atahandi bishobokera atari muri Kristo Yesu gusa. Niho honyine Imana yamaze gupuvoya, yamaze gushiraho uburyo bw'uko umuntu ashobora kugaruka mu migenderanire n'Imana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo wizeye, ijambo ry'Imana ngo Imana muri Kristo Yesu yari iriko iriyunga n'abari mu isi. Imana muri Kristo Yesu iri kwinginga kugira ngo uze mwiyunge, uze mu kibanza c'amashimwe, uze mu migenderanire hagati yawe nayo, uze aho ushobora kubona Imana isubira kandi kukwitwararika, naho hari ivyo watakaje mu isi. Reka ndakubwire, naho hari ivyo udafise, naho hariho vyinshi wibaza yuko wari ukeneye ariko udafise, icyangombwa ni ukugaruka. Hariho abagaruka baravuye ku Mana, bari baramenyanye n'Imana, ariko hariho abagaruka kuko muri Adamu deja bari mu isi. Nka Rusi aragarutse, ariko Naomi, nka Rusi waraje, Naomi waragarutse. Yesu ashimwe cyane. Kazima bose baraje, ugarutse n'uwuje bose baraje. Yesu ashimwe cyane. Nimba uzi yuko waravuye ku Mana, garuka, kuko mu isi ntabihari. Nimba usanzwe uzi yuko uri mu isi, reka ndakubwira yuko ntabiriyo hariya, niwiyizire. Muri Kristo Yesu Imana irakwinginga kugira ngo mwiyunge. Haleluya. Imana dufashe cyane. Amen. Umviriza, Naomi abaha igicapo c'ico arico. Jewe rero mumenye yuko ubu ndi mu rurazi, mumbone gutyo. Reka ndakubwire, ntibisaba yuko abantu utangura kubabwira ngo bakubone uko wibona. Uko wibona abantu bazotangura kukubona uko nyene. Igitabo cyo guharura igice cya 13:33, abo batipe 10 baje bahagaze imbere y'ihanga ryose aribyo tumviriza. Igihe twiravye imbere y'ababajama, twibonye yuko twege turinzige. Tumaze kwibona ko turinzige imbere yabo, nabo baturavye baca batubona kwa kundi nyene twibonye. Nimba wibona yuko atagaciro ufise, abantu bazomenya yuko wibona yuko atagaciro ufise. Naho bazobona yuko ufise agaciro, bazogufata nka atagaciro ufise, kuko niko wibona. Uzo inspira abantu igicapo wewe ubwawe ufise c'ico wewe urico. Nutamenya agaciro kawe, abantu bazogufata nkaho atagaciro ufise, kuko niko wibona. Kandi abantu bazogukoresha nk'udafise agaciro nyene. Imana ishimwe cyane. Ariko ikintu kimwe nshima Imana nuko hariho abantu babona ivy'agaciro mu bantu, bagahagarara kuri ivyo kugira ngo bahagurutse abo bantu. Imana ishimwe cyane. Bene data, hariho abantu baraba abandi, akaraba naraba uko umuntu yiraba, naraba ivyo umuntu adashoboye, naraba ivyo umuntu atashitseko mu buzima, araba ivy'agaciro biri mu muntu, akaba ari ivyo ahagararaho kugira ngo adevelope, kuko arazi yuko uwo muntu ashobora kugira impact aho aherereye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Igice cya 2:2 avuga ngo Rusi wa Munyamowabukazi abarira Naomi ati, ndekura ngende mu bibuba mpumbe uduhunga nkurikire uwongirira ubuntu. Aramwishura ati, genda mukobwa wanje. Ofete iki kintu nshaka ko mukibona muri ubu buryo, bageze hariya rero bamaze kwinstalla, hageze yuko babaho rero. Kandi kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu hariho gukora. Ariko nshaka yuko uraba aba bantu babiri. Rusi ari excité, avuga ati reka nje gukora. Naomi avuga ati jewe nkore iki? Jewe ndindiriye gupfa gusa. Ubuzima bwaje nta nico nokora kugira ngo kigire gute, gitoke. Abantu bakomeretse kenshi batangura kwimvira yuko atakintu bashobora gushika ko ibi bigatuma batana. Umviriza, suko badashaka gukora, ariko guhanga amaso ibikomere vyabo, bamaze kwiyita umururazi, bamaze kwibona yuko ari bo source y'ingorane barimo,
baca babona yuko atakintu bashobora gukora ngo kigira icyo kigendeka, rero bigatuma bicara. Ibi rero bikagira ingaruka zindi mbi mu buzima bwabo, kubera yuko bamwe bahereza mu kwiba, mu kubesha, mu gusabiriza. Imana dufashe cyane, amen. Ariko nshaka murabe, iyo umuntu abona ibintu mu buryo buri positif, umuntu avuga ati no, nkwiye gukora. Reka ndakubwira ko nimba ari ikintu gishobora guhinduka mu buzima, n'umuntu yumva yuko naho situation yiwe ishobora kuba imeze uko imeze kose, ariko ndahaguruka nkore, kuko ndazi yuko iyo umuntu yakoze nta kabuza ararya. Reka ndakubwire, abantu barashobora kutagufata kimwe, ariko umutima wo gukora iminsi yose uzokwamana ibihembo. Imana dufashe cyane. Ariko reka nigarukire kuri Naomi, ukungene yumva bati ntacyo nshoboye gukora. Uku niko abantu benshi mu buzima bwabo babayeho bazi yuko ataco bashoboye. Reka nkwereke ikintu. Akaroro kamwe jewe. Nakuze muhira bavuga ikirundi kinyarwanda bivanze. Hanyuma nsohotse hirya yo muhira abantu bose bavugaga igiswahili. Natanguye amashuri yanje niga kuri SOS, birahagarara njya kwiga kwijabe. Ahantu wiga mu Kirundi n'igifaransa bagaca bakigusobanurira mu Kirundi. Nuko muravyumva? Donc ibintu byose mukavyiga mu Kirundi n'igifaransa kugira ngo ucumve bakagigusobanurira mu Kirundi. Hama ukagenda ukura ugashika ahantu rero wisanga yuko usa nkuko jewe nsa udashobora kuvuga igifaransa. Très simple. Wabati kameme. Nimba hari umuntu yahuye n'ingorane mu buzima, nimba hari umuntu yahuye n'umukoshi mu buzima, nahuye n'umukoshi. Ugatangura kwihweza inyuma yawe, ninde yarafise ico yarakwiye gukora mu buzima bwanje atagikoze. Ugahagarara kuri ivyo, ugatangura kurizwa n'ivyo abantu batagukoreye mu buzima, kuko ingaruka nizurimo rero. Ubuzima bwawe ukavanga yuko ni hehe nzokora, ni giki nzokora mu buzima bwanje ntashobora kwiexprima mu gifaransa. Nizi ngorane rero zigezweho muri iki gihugu cyacu, aho umuntu aheza na universite 5 minutes bikamugora kwiexprima mu gifaransa. Uce wimvira rero akantu nkanje, juste uje umubonye abantu bose ndababwire, hari ahantu ushika abantu bose bagacanda musa bonjour. Ariko ukagira ikibazo cyuko nibabandanya biza kukubera ingorane. Ivyo bigatuma wihweza inyuma, ugatangura kwenimera ingorane wahuye nazo mu buzima. Mpereye kuri uyu mwaka naka uku ukagenda uharura mpaka hugeze, hanyuma ugaca utangura guharura iyindi myaka iri kwiraza imbere. Ugaharura iyindi myaka iri kwiraza imbere, ukavati banduko biraheze rero, kuko ushika umunsi wawe wo kuja muri cercueil ukiri muri uwo munsi. Imana dufashe cyane. Hanyuma ugaza gukonkliwa yuko uzoja muri cercueil atacu usize, atakintu kizima washitse ko mu buzima. Reka ndakubwire, ntabwo nari ndi capable kuvuga. Reka ndababwire n'ikindi kintu kumbure mutazi. Deni niwe kenshi tuganira ducokozana. Deni hari igihe mvuga ikosa akaca nkosora, ikosa yankosoye nkaca ndarifatiraho. Rimwe navuga ni hagati yanje na Deni. Reka ndababwire, jewe ubwanje ururimi ntashoboraga kuvuga, natanguye kurwiyigisha. Kubera iki? Kuko bavandi ivyo abantu batampaye nibisobanura yuko ntashobora kubidevelopa muri jewe. Muri wowe hari ikintu nimba utakibona ukaguma uraba ivyapfuye ntacu uzoshikako, ariko hari ubutunzi mu muntu wese. Reka ndakubwira, natanguriye mu gusoma Bibiliya y'igifaransa, kuko kucumva ndacumva nkagira ikibazo cyo kukivuga. Ndasoma, najeje gusoma ndasubira ndasoma, najeje gusoma ndasubira ndasoma. Igihe najeje gusoma subiye gusoma,
ntangura kumva ururimi rwanje rworohewe kukivuga, hama nkavuga ikosa abantu bagaca bankosora nanje nkaca nkosora. Reka ndakubwire yuko hariho ahantu nshobora guhaguruka kwigisha nkigisha mu Gifaransa. Niba mwibuka n'igihe twari dufite ibikorane vy'icongereza n'igifaransa ngaha, narigishaga mu Congereza, ariko hariho umunsi nabuze umu interprete nigisha mu Gifaransa. Mvuga ubutumwa mu Gifaransa kandi ndabuheza, abantu barakoma amashi muvuge amen. Reka ndakubwire, hari ikintu muri wewe. Hari ikintu muri wewe. Uko niko jewe natangiye kwiga icongereza. Hariho abantu bibaza yuko jewe naminuje mu Congereza. Reka ndakubwire yuko natangiye kwigisha icongereza abantu batabizi. Icongereza nkafata Bibiliya y'icongereza kuko ibintu nabaga ngiye gusoma ni ibintu nabaga naramaze gusoma mu Kifaransa, mu Kirundi, natangwa kubisoma mu Congereza. Nkagenda ntahura context y'ivyo ndiko ndasoma. Hanyuma umunsi rero nisanze ndi ahantu hariho abantu bavuga icongereza, rwa rurimi ruragobodoka rero ntangura kukivuga kuko sinavugaga ikindi, navugaga ivyonzi vya bindi vyo muri Bibiliya. Ndavuga ngenda mpura rero n'abantu hirya no hino bagenda baraba ibintu vy'ubutunzi biri muri jewe kumbure ntabonaga kuko amaso yanje yari ahumijwe n'ivyo nahuye navyo mu buzima, bafatira kuri ivyo kugira ngo bagende bansunika. Umuntu akavuga ati ndafise abantu bavuga icongereza, urashobora kuza? Anje nkaca ngenda, nkaca ntangura batagura hariya, nakubita. Ejo nari kumwe naganira n'abantu bamwe gutya, batangura kuvuga ati ngo abantu bose bazaga ino ngo bagaca badushingira intahe za Kristo, ngo a godly man. Ngenda kubwira mu Congereza canje bagenda babona umutima w'umuntu akunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, hari ivyo udafise utaronse mu buzima ariko kandi ushobora kudevelopa. Yesu ashimwe cyane. Naomi yanka guhaguruka ngo akore ko bati wowe genda, jewe nkore iki. Imana dufashe cyane. Ibi narabonye yuko kubera ibikomere bamwe bakagira ingorane zo gukora, rero ugasanga bari lazy, n'abantu badashaka gukora, abantu bari inyuma y'abandi misi yose. Abandi babi imbere bakore, jewe ngume ndi inyuma. Umviriza, ndiko ndavuga abantu bari inyuma y'abandi, sindiko ndavuga babantu, hariho abantu baba bari inyuma y'abandi, ariko mu kuba kwiwe inyuma, ari inyuma asunika bari imbere kugira ngo bashike kure. Uyu n'umukozi. Ariko hari undi aje inyuma kugira ngo yinyegeze kugira ngo ntakore. Abantu babateye bana, jewe sinoja gukora ivyo abandi bakora kuko ntavyo nzi. Reka ndakubwire, hari ikintu muri wewe gishobora kugira ico kimariye abandi. Juste gikore. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi rero nivyo n'ikindi kibazo, hariho abandi kubera ibikomere bashaka kuja imbere y'abandi. Aha sindiko ndavuga abaje imbere y'abandi kuba ngo babere uturorero, babere kukunge n'ibintu bikogwa. Hariho abaje imbere y'abandi kugira ngo bakuvre kandi agakora ibintu vyinshi cyane, ariko impamvu ariko arakora vyinshi nukugira ngo ahisha abantu nibabone yuko yakomeretse, yahwereye, yapfuye. Abati basa abantu banyemere kuko nkora. Hariho n'abandi bakora cyane bati ninakora cyane nzokunguka vyinshi, ninunguka vyinshi kameme, ibi birashobora gusatisfeza le besoin mfise mu mutima wanje, ariko kandi kibazo ntabwo ari le besoin matériel, kibazo ni kibazo cy'umutima, ibikomere vyarakwisha. Imana dufashe cyane. Bamwe bagashaka kuaparesa, abandi bagashaka kwinyegeza kubera ibikomere. Imana dufashe cyane. Amen. Na umabwira rusa ati wewe nugende wikorera. Igice cya gatatu murongo wa mbere, Naomi nabukwe aramubaza ati mukobwa wanje, sino kurangira urugo kugira ngo umererwe neza. Aha ndimo kuja mu gusozera, ariko reka mvuge kuri aka karongo. Juste ijambo Naomi yakoresheje ni nkaho ariko arabwira Rusi atumviriza, jewe nta cyiza kikinjeko, basi reka wowe basi, kuko ndabona yuko ari wowe wenyene ushobora gushika ku vyiza, jewe no. Abantu bakomeretse imisi yose bagira ikibazo cyuko ivyiza
bifise korosi kata ku bandi atakorosi kata kuri bo ihari, bakaguma babona yuko ibyiza byagenewe abandi jewe sindi muri liste yabi ibyiza bishobora kugira gute kunzako. Imana idufashe cyane, amen. Abantu bakaguma babona yuko ataciza, ariko reka ndakubwire, Paulo yandikira abaroma mu gice cya 12 umurongo wa 2 avati ngo nimuhinduke rwose mugizwe basha, muhinduke rwose muhindutse basha, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hinduka mu bwenge bwawe, ivyo biraza guhindura ubuzima bwawe. Impinduka ikenewe kuza mu buzima bwawe ikwiye guhera mu vyumviro vyawe, mu bwenge bwawe, uko ngene wibona, uko wiyita, uko udefinisa ingorane zawe. Imana dufashe cyane, amen. Naha abantu benshi bafitiye ingorane kuko ntacyo bitwaye ingorane urimwo muri uno mwanya n'ivyo wahuye navyo mu buzima. Ikibazo ni nukungene wibona wewe muri izo ngorane, nuko usobanura izo ngorane. Imana dufashe cyane. Aho kandi kuri umurongo wa 3 niho nshaka gushimikira ko kuri iki gice cya 3 umurongo wa mbere ndangiza no ku gice cya 4 nkonkliwa n'iri jambo by'ukungene muri mirongo nyene twasomye. Ikindi kintu gikomeye ni ukungene naho Naomi atigeze akonsidera Rusi mu buzima bwiwe, Rusi ntiyigeze amuheba. Naho Naomi atigeze abona akamaro ka Rusi mu buzima bwiwe, Rusi niho yarari. Rusi yarinvestishije mu buzima bwa Naomi, akora ivyo yarakwiye gukora kugira ngo Naomi amererwe neza, ataco akeneye kuri Naomi. Uyu n'umutima w'umuntu abona ivyiza biri mu bandi agashaka kubihagararaho kugira ngo abo bantu abakure mu ngorane barimo. Uyu muntu ariko arinvestisa, kandi reka ndakubwire yuko iyo uri kurinvestisa mu buzima bw'umuntu ntabwo uri kuratakaza, kubera yuko icyo uri kurinvestisa mu buzima bw'uwo muntu ejo kizokugarukako uri kurabiba. Yesu ashimwe cyane. Naomi aravuze ati ebana naho atakiza conza ko jewe kameme ndavye ukungene wemvestishije mu buzima bwanje, reka nanje ngira icyo nkoze kugira ngo umererwe neza. Yesu ashimwe cyane. Naomi abera umugisha Rusi, kuko Rusi yabayeho ataco yiteze kuri Naomi, ariko ari kumubera umufashanyo n'umugisha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mbega siki umwami wacu aduhamagarira cyo kuba umugisha n'ifashanyo ku bandi bantu ataco tubitezeko. Reka ndakubwire, des fois twibaza yuko kuko atacu umuntu aza kudusubiriza mu nkoko turatakaje. Ntabwo utakaje, hari igihe uzo kwimbura. Yesu ashimwe cyane. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana iraza ukungene kugarukana k'umugisha wabereye abandi bantu. Amen. Naomi agirira kantu Rusi. Iki kintu Naomi akoze asubiye nawe nyene kwinvestisa mu buzima bwande bwa Rusi. Yesu ashimwe cyane. Naomi asubiye kwinvestisa mu buzima bwa Rusi. Igice cya 4 umurongo wa 10 n'indwi 14 kugeza kuri 17. Nuko abagore babwira Naomi batuhoraho ashemezwe atakuretse uyu munsi ngube utagira umucunguzi, izina ryiwe niribe rurangiranwa mu Bisirayeli, kandi azosubiza intege mu bugingo bwawe, kandi azogutunga ugeze mu zabukuru, kuko umukazana wawe agukunda akakurutira abahungu ndwi wovyaye ariwe amuvyaye. Naomi ajana uwo mwana amushira mu gikiriza, aba umurezi wiwe. Abagore b'ababanyi biwe bamwita izina bati Naomi avyariwe umuhungu, bamwita Obedi, niwe se wa Isayi, se wa Dawidi. Amen. Yesu ashimwe cyane.
umviriza ijambo ry'Imana ritwereka ukungene ubuzima bwa Naomi naho bwari bwaramaze guhagarara kuri we ariko urukundo rwa Rusi rwashikanye Naomi aho ivyizigiro bigira gute bisubira kugaruka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urukundo Rusi yakunze Naomi bituma Naomi asubira kugaruka mu vyizigiro, maze Naomi amenya yuko iherezo ryiwe ritazoba uko yagize gute yaryiyumviriye. Amen. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Rusi yabereye Naomi igicapo cha Kristo kuri twebwe, aho naho tutarabo gukundwa we ntiyabuze kudukunda. Naho ubwacu twicira imanza, twiculpabiliza, twebwe ubwacu tukiha ibicapo vy'ico twibaza yuko turico, we yaradukunze. Naho twumvaga yuko ataho dushobora gushika mu buzima bwacu, we yaradukunze. Igihe Naomi atashoboraga gukora, Rusi yarakoze. Reka ndakubwire yuko hari ivyo umwami wawe agukorera udashobora kwishikanako. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urukundo rwiwe ni watangura kugwiyumvira, urashobora kubona yuko ari rwo rukuzigama, ari rwo rukurinda, ari rwo rugushikanye aho uruno munsi. Kandi urwo rukundo rwiwe ni rwo rwonyene ruguha ivyizigiro vyuko ejo hawe hazoba heza. Isi izogerageza kubandanya iducinyiza, itwica, itwonona, ariko urukundo rwiwe ruzokwama ruduha ivyizigiro. Urukundo rwiwe ruraza rukatwereka yuko turaba agaciro naho tuge twibona yuko atagaciro dufise. Reka ndakubwire ntivyasabaga yuko Rusi abwira Naomi ngo ndagukunda. Ubuzima Rusi yabayeho bwagaragazaga urukundo akunda Rusi, akunda Naomi. Reka ndakubwire yuko umwami wawe aragukunda. Orpa yaraguhemukiye, abandi bantu baraguhemukiye mu buzima, abandi bantu barakubesha, abandi bantu barakunyaze, abandi bantu baragutaye, abandi bantu bagufasha yuko atagaciro ufise. Hari ubugukunda yamana nawe, yaravuze ngo sinzoguta sinzoguterana. Reka ndakubwire naho tokwibaza yuko atagaciro dufise mu buryo atanumuntu aduhanirwere, we ari kumwe natwe, ari kumwe natwe. Bene data ari kumwe natwe, urukundo dukunda ari kumwe natwe. Reka ndakubwire hari igihe ubura n'icyo ukora apana kurara ijana. Muravyumva ivyo bintu? Agaciro k'ico nambaye gahagaze ku kiguzi carishwe. Agaciro kawe gahagaze ku rukundo Imana igukunda, kuko urukundo rwiwe rwatumye ariho ikiguzi. Ikiguzi yarishe n'ubugingo bwiwe. Agaciro kawe yakagereranije n'ubuzima bwiwe. Uruwa agaciro. Niwirabire mu gicapo c'ivyo wahuye navyo mu buzima. Niwirabire mu gicapo cy'ibikomere wakuye mu isi n'ukungene wahemukiwe mu buzima. Irabire mu gicapo c'ikiguzi waguzwe, urukundo wakunzwe. Aho niho hariho agaciro kawe. Ivyo bituma amarira ahozwa, ati ndakundwa. Niwamenya yuko ukundwa, reka ndakubwire, niwatahura urukundo ukundwa, ntacyo bitwaye nimba abandi bakwirengagiza. Nimba watahuye yuko Imana igukunda, izo bagukundisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nababandi bakwirengagije mu buzima, nababandi bagutaye mu buzima. Ibi narabibonye mu ntahe zitandukanye, njya mpura n'abantu hirya no hino bariko barashinga gukungene imiryango yabataye, ariko uno munsi imiryango iriko irabagarukako kuko batahuye agaciro bafise muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ubiriza agaciro kawe ntigahagaze ku bintu. Agaciro kawe ntigahagaze kuco abantu bakwita, kuco abantu bakwiyumvirako, kuco abantu bakubonamo. Agaciro kawe gahagaze kuco Imana yakugizeco. Urukundo rw'Imana rwaraguhaye agaciro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abantu bagarutse kuri Naomi basubiyemo rya jambo nyene, bavuze ngo Naomi warahezagiwe. Cette fois-ci Naomi ntiyasubiye kubabwira ngo ya ndimara,
kuko Naomi yamaze kuguruka amaso. Nduwahezagiwe koko. Wa wundi nibazaga yuko atacari cyo kuri jewe, hahandi twabaga turi kumwe nkibaza yuko ndi jewe jenyene, ariko we ntampebe akuguma hafi yanje, andutira abahungu ndwi. Yesu akurutira ivy'isi vyose woronka. Yesu akurutira ivyo isi yoguha vyose. Yesu akurutira n'abagaciro wibaza uko ufise uno munsi. Yes, nduwahezagiwe. Sinkirimara natahuye igicapo canje, ndi wa wundi nyene w'igikundiro. Ndi wa wundi. Ubu ndafise ivyizigiro vyo kuzobaho neza. No mu busaza bwanje, ndafise uzonyitwararika. Ndafise uzokwamana nanje ibihe vyose. Yarasezeranye. Ni gute? Yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho, urukundo rwiwe n'isezerano yangiriye ritazovaho namba. Bihe nzobamo urukundo rwiwe, niho nzibera, kuko ubu nzi ntakekeranya ko nta rupfu mu bugingo, nta n'abamarayika cyangwa ibingerageza, ab'ijuru cyangwa mw'isi, ntabiriho nta n'ibizaza, byankura mu rukundo rwa Yesu umwami wanje. Washaka kunyemerera uhaguruke dusenge. Shaka yuko wiyumvira ku rukundo rwiwe. Reka ndakubwire, umwanya wose icyo tuhuye naco cyose kiratwibutsa icyo turi cyo cyangwa icyo twagizwe cyo n'ivyatubayeko mu buzima. Iyo twitegereje abandi ivyo bafise tudafise, tuca twibuka yuko hari ivyo tudafise twari dukeneye. Nakuze iyo mbonye uwundi mwana afatanye na mama w'ukuboko, umuvyeyi afashe umwana w'ukuboko, naragira ingorane kuko nibukaga yuko wamfataga ukuboko atagihari. Ikintu naboneshaga amaso kigaca kinyibutsa icyo natakaje mu buzima. Ni vyinshi duhura navyo bikaduha kwibuka, ariko ndakeneye yuko juste mu mwanya muto wibuke urukundo rwiwe. Just wiyumvire ku rukundo rwiwe. Urukundo rwiwe aragufasha ukuboko, ntabwo uri kuramubonesha amaso, ariko aragufasha ukuboko, ari hafi yawe. Uri kurarira akarirana na wowe, aratahura inzara yawe, aratahura gutabwa kwawe, aratahura ivyo uri kuracamo, arazi icari cyo gusuzugurwa, arabizi, aragukunda. Kandi nimba gukunda, reka ndakubwire, urukundo rwe rurushika ibindi bintu vyose akamaro n'ububasha n'icubahiro nico bimaze. Washaka kunyemerera umfatire ikiganza uwakwegereye. Juste umfatire ikiganza cy'uwo akwegereye. Unyemerere dusenga, utangure kubona urukundo rwiwe. Ndakwinginze, washobora gutangura kuvuga ku rukundo rwiwe. Nimba atanurwo uri kurabona, ndasenga Imana yugurura amaso yawe ubona urukundo agukunda. Kura amaso kuvyo urimo muri uno mwanya, kura amaso
ku byo waciyemo mu buzima, ku byo watakaje mu buzima. Shira amaso yawe ku rukundo rwiwe. Ntabwo ari umuhemu, ntabwo ari umuhemu. Urukundo rwiwe, urukundo rwiwe, urukundo rwiwe, urukundo rwiwe, urukundo rwiwe. Yarasezeranye, yarasezeranye, yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho mu rukundo rwiwe, urukundo rwiwe isezerano yangiriye, isezerano yangiriye tazovaho namba ibihe byose, ibihe nzobaho urukundo rwiwe niho nzibera, niho nzibera kuko uzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, yokura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje. Mu ntege nke zanje, iyo ndemerewe mu bingerageza canke iyo nsitaye, ati ikimpagurutsa kikampa intege, nuko nibuka kuwa nkunze atazomera mu rukundo rwiwe, n'isezerano yazibera kuko ubuzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugisha n'abamarayika ntabyo mw'ijuru canke mw'isi, nta miliyoni yomura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje, kuko ubuzi ntakekeranya ubugingo canke abamarayika canke ibigeragezo, ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, na miliyoni n'ibizoza yomura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje, yomura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje, yomura mu rukundo wankunze mwami, yomura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje. Mwami, duhagaze mu rukundo rwawe muri kino gitondo, mu rukundo rwawe, kuko n'igihe turi mu ntege nke, n'igihe twatenje, n'igihe mwami tutakubona mu buzima bwacu, n'igihe tugerageza kugushira uruhande mu buzima bwacu, wamana natwe kuko udukunda mwami. N'urwo rukundo nsenze
urwo rukundo nsabye kugira ngo rugaragare mwami hagati mu bana bawe, ruzane shift, ruzane impinduka mu byiyumviro by'abana bawe mwami, kugira ngo uburyo abana bawe bibona, uburyo abana bawe bikonsidera, uburyo abana bawe badefinisa ubuzima mwami bihinduke. Ndasenze kugira ngo urukundo rwawe ruzane uko gukira mwami mu bana bawe. Umwe wese n'ibyo yahuye nabyo wabiciye mu rukundo rwa Rusi kuri Naomi, warakijije umutima wa Naomi umuha ibyizigiro. Mwami ndasenze urukundo rwawe rugende ruzana gukira mu mitima y'abana bawe, mu mitima y'abahungu n'abakobwa bawe, kugira ngo mwami uko gukira kuzana impinduka mu buzima bwawe. Ahatari umunezero, umunezero ugaruke. Ahatari amahoro, amahoro n'umutekano bigaruke mwami. Ahatari ibyizigiro, ibyizigiro bigaruke. Ndasenze urukundo rwawe kugira ngo mwami rusukwe, rwa rundi wasutse mu mitima yacu muri mpemu yera. Ndasenze urwo rukundo rusesekare, rwuzure mu mitima y'abana bawe, rugende ruzana ukubohoka no gukira, rugende ruzana impinduka mu buzima bw'abana bawe. Ugirira neza abahungu n'abakobwa bawe. Urukundo mwami, urukundo nirwo rwonyene rushobora kwatira amaso y'umuntu akayakura mwami ku mwiza wari umutwikiye. Reka urwo rukundo mwami rutwikira ubuzima bw'abana bawe, ubagirire neza. Urukundo rwawe rugende ruresolva mwami ingorane n'ibibazo mwami byinjiye no mu miryango yabo kubera ibikomere bahuye navyo muri kahise. Urukundo rwawe rugende ruzana inyishu mwami mu byo bariko barahura navyo mu buzima bwabo. Ubagirire neza, ubahezagire. Iyindwi mwami, ibindwi yo gushingira intahe urukundo rwawe mu buryo budasanzwe. Ushirwe hejuru, ukomeze guhabwa icyo cyubahiro n'ishimwe, kuko umugisha wawe mwami wasutse kuri twebwe nicyo turi cyo, twarahezagiwe. Mwami reka umwe wese agendere muri uwo mugisha afise muri wowe, mu izina ryawe gera mwami Yesu, amen. Rukundo